Ndabaramukije nshuti bagenzi mudukurikirana igihe cyose. Uno munsi twaramutse tugendera umuhinga mu bijanye n'ivy'uburimyi, ariko imbere yuko atuganiriza reka mbanze ndamusabe atwidondore. Jewe nitwa Narashimye Bonaventure, mugabo ku banzi banyita Muzuri, akaba iryo zina abavyeyi bantagiriye kera cane, nakuze ndaryumva gutyo. Ego Muzuri, uno munsi twaramutse tukugendera ngaha aho usanzwe ukorera imigambi yawe. Ko mbonye uriko urakora mu bijanye n'ivy'uburimyi, wotuganiriza mwido nido ibijanye n'ivyo uriko urakora muri kino gihe mu buryo bwo kwiteza imbere. Okay, murakoze. Jewe ivyo ndiko ndakora muri iki gihe, nakurikije impanuro mukuru wanje ari hanze yambariye ati mu bisanzwe umuntu ambugara mu mutwe, kubera jewe nkuko mumbona naragize ikintu bita AVC, ni accident vasculaire cerebral, mu bihumbi 2014. Rero kuva ico gihe ncagendana ubumuga. Mugabo ubumuga rero mfise, nagize Imana irambungabunga mu mutwe, nta kintu na kimwe cigeze cononekara, vyose vyagumye ari neza kwera. Hama barambuza uko bashoboye, mugabo urumva ubumuga bwagumyemwo. Rero uwo mukuru wanje yaciye ambarira ati wewe uri n'Imana, ati mu mutwe ntaco wabaye, ati rero siniwishiremo yuko ukomeye kuja ko abandi bose, uretse kuja muri Jeux Olympiques gusa. Hama canayifata nkama ndaraba ntibasha, n'ubu rero ntireka nkore none ko mu mutwe ameze neza. Rero na kare ntavyo kwiruka birimo, bo mfata umukozi w'iwanje ari wasigara umwasista, kubera niwe dukorana byose. Ndamubara ntirosha ivyo urara ndigwari, rero hako wirirwa wicaye iruhande y'iwanyu, nikora udukorwa tumwe nzoba ndakubariye. Ati sawa, murundi arangaramburukiye. Niho rero uwo mukuru wanje yari yambariye yuko ari ibintu bigezweho vyitwa permaculture. Permaculture rero ni ukuvuga ni ibiterwa vyamaho. Rero nk'ayemwe muramwumva vy'akarima ko mu gikoni, kaya karima ugize iyo permaculture, umva no kuvuga ni ibiterwa vyamaho. Ako karima urashobora kumara umwaka, imyaka ibiri, imyaka itatu utazi ku isoko ingene hasa kuvyerekeye imboga. Niko nacengira aha nuko kumbure hoba harimwo itabi, mugabe ibisigaye ivyaye dusoroma ku munsi ico ushaka. Nk'aha harimwo ipiripiri, harimwo ibitunguru, harimwo intore, harimwo ibirungo vyitwa romare, harimwo ibirungo vyitwa feuille de laurier, hariho amatunda, hariho poivron, harimwo ibintu vyinshi sinobidondagura ngaha. Urumva kimwe ceze ubu ndashobora kugisoroma, hama ikindi gikereje, irengarenga zose sinababariye. Imisi yose simbura ikintu usoroma, uko Imana yayiremye. Nihajaga yawe dimanche ndasoroma utuboga twamaho, nta kw'isoko ntahe, kubera iyo permaculture. Hama iyo permaculture ico woyikundira, imisi yose ijambo umukozi avuga ati mpa amahera yo kuja kugura imboga, iryo jambo muca muryibagira. Ego nuko. Ego Muzuri, uratubwiye yuko wakoze muri buno buryo bwo gukora akarima k'igikoni, ariko ndavyihweje nasanze hariho umurima ukomeye cyane
w'ipiripiri. None uwo murima w'ipiripiri byoba bikorohera kuronka abakiriya, byoba bimeze gute? Jewe ubwa mbere nayumvanye umuntu hariya mu Gatumba ariko avuga ko ikigali yohuza, avuga ko hari ipiripiri basigaye badandaza no hanze. Jewe rero nca ndayirima, mugabo byandi bavuga ngo étude de marché ntayo nagize. Rero ndibaza ko ini Muramvya batayimenyereye, kumbure abo mu bisagara binini nka Bujumbura, Gitega, kumbure baba bayimenyereye, aba nibaza ko bonsororera. Sino ino oya, mugabo harimo n'akandi ngaha nyene kaya tumenyereye twese bakita mbuzi, karimwo mugabo ntikaratangura kwera. Mugiyo piripiri rero nta soko yayo, ntayo mbona no kuri imbere. Ego Muzuri, mu byo twabonye uri kurakora ko ubushakashatsi mu buryo bw'uburimyi, hari ikindi gitegwa twashoboye kubona citwa makadamia. Mbega woshobora kutubwira akamaro k'ico gitegwa? Ego murakoze. Makadamia ni gitegwa abarundi benshi bataramenyera, mugabo hari ibihugu nk'izo za Kenya usanga barakimenyereye gose. Ni gitegwa mu bisanzwe haje urubuto rero umenye harimo akantu k'imbere niko umuntu afungura. Aho kantu gaca gatuma umuntu ibintu by'ibigrese by'intore bija ku mubiri biravayo, hama ugasanga iyo diabete ntimwegera, iyo hypertension ntimwegera, eka none n'indwara nyinshi zirava mu mubiri. Rero iyo makadamia si byo byonyine, kuwayirimiye amahera aronka ni ukuri imbere ubukene burahera. Mwemwe nyakubahwa yavuga ati nugushira amahera mu mifuko. Makadamia warayirimiye urabata ibi by'ubu ndabuze umunyu ntibiba. Urumva abana baraja ku ishuri neza, ukabarihira minervale kwezi makadamia, nuko hano batarazimenyera gusa. Mugabo ni buke buke, kuko hariho abantu bamaze kubitera bikera hama nako batora hasi, ntugire ngo uramura, zirakoroka hasi. Urumva abantu bazozamenyera gutyo buke buke. Nk'ubu ndabise ituta nariko ndagira kubera ituta sugupfa kugira. Je nagize Imana ndavyiga kuri internet, hama aha nariko ndagerageza rero sanga nabitoye. Ntiwopfa kuyadukiza nguraronse imbuto ngugira ituta, ntibishoboka. Rero ko nabitoye ubu ngomba ahantu hose nateguye hose ndagishiremo hamwe gishobora gushika nk'ibihumbi 2,000, 5,000 nko mu kw'icenda uzoshaka azoza kunshorera, nagikorora kubera ahandi numva ngo zigeze ku 7,000, mugagenzo kuzigurisha 5. Ego Muzuri, wewe watubwiye kandi nibyo dusanzwe tunabibona yuko wagize ikibazo mu buryo bw'umubiri kandi ukaba uri kurakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Aho hanze turabona ugwaruka rwinshi rwicaye ku marigara canke abitwa ngo nabashomeri. Mbega nizihe mpanuro woshobora guha abo bantu bafise inguvu mugabo atakintu bariko barakora, baguma mu bukene butagira izina? Nukuri je ikintu no bantu cyambere nuko umwe wese ahari uko ashoboye yo kwinyiganyiza wenyene akumva yuko akomeye. Erega amagara nukuri imbere cyo kintu cyambere kibaho mu buzima. Yumvise akomeye rero agaca yiyumvira ikintu ashoboye. Yumvise ikintu ashoboye rero agaca gikora. Ntihagire uzokubesha ngo ni amahera canke ibikini biki.
nk'iyo piripiri ni umukozi w'umudamu wacu hariya hakurya yanzaniye ipiripiri imwe itarenga imbuto zirimo zirarenga amajana angahe naye nk'ivyo vyasavye amahera mukama wawe uwo mukozi nawe turamana twamanye namubariye ego umugira umugenzi namubara ntisha ningirira agakantu undimira agakantu gatoya aragakora ca turatera nta n'ifaranga rimwe urumva mu mutwe hakomeye je nobahanura n'ukuri imbere yuko ivyo vyo kwiriga umuntu arayogora ku marigara cembora ataco bimaze kubera uhigira ingeso mbi abo bitwaho n'abagenzi bawe bagira bati wesha iwanyu hari amahera none wicaye yego ucugenda inzigo yagutwaye uti mbara yampanye ntimuhera ucurije kugwana cyangwa muvyeyi akamufatira kwimbugira amahera bakayagwa nayo niyandi ucuja kuja urumva nibakoresha ubwenge bafise umwe wese aja ahantu yicare yiyumvire neza ico ashoboye kuko mu buzima Imana yaturemye izi ikintu igushizemo ikintu woshobora ukaciyumvamo icya kintu wiyumvamo wewe nyene uti ikintu ndagishobora umva ico gituma je naravye kwicara cansanga none nkaje noja kwirigara kugira ashike kuva deja baba bariko baranduhisha bayogora umwanya wose urumva rero bakora amaboko mu muzu mwese akora icyo ashoboye yumva ari ikintu adashoboye ikiganira umuvyeyi canke umuntu w'umugenzi ati bifashwe nuku ati none mfashije iki n'iki n'iki aha twese bose bacanga mu marigara bakaja gukora ivyo bakora bakabaho bakibeshaho n'imiryango sawa murakoze. Muzuri, hari akandi kabazo nari nshatse kukubaza. Mbega uretse ibi bikorwa uri kurakora byo mu buryo bwo kwiteza imbere ku ruhande rw'iwawe uri umwe, ni akahe kamaro kandi bimariye abenegihugu bagukikuje ngaha mu karere? Biramariya abanyagihugu, biramariya akamaro kanini yagose kubera sinamba nirorera akarero ushobora kubaha. Ejo bundi naragwijije imivyaro y'amavuka ndakwiza 2,500. Ejo 2,500 naravyimishije bimwe bita mu kinyamazuru kugrefa. Rero yenda raba abanyagihugu ndabona ko ataburyo bafise kuko nimuburi imwe yavoka imwe bari kuyingurira 2,500. Rero ndavyihoheje gutyo cadazibaha ku buntu abanyagihugu bose. Uwo munsi hari umunsi w'isoko, ndazibaha ku buntu avoka 2,500 kugira aje gutera mu miryango iwabo, basahirize nabo imiryango yabo kugira nabo abana kwashi babaze habakuremo n'udufaranga. Je ndibaza nk'umwaka uzangira zizoba ziheze. Hama naratanze n'ibishwira, abandi babyita amasarafu 1,000. Nibyo nabitanze ku buntu kugira abantu nabone bikenure. Urahabana, hari abana b'amabanya akamasarafu imisi yose. Hama nkababarani rero ntereka ndabaye nawe muje kuyiterera. Ni kihe wowe usaba abajejwe intwaro mu bijanye no kugushigikira canke ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ushike kwihangiro rimeze neza? Ico no basaba ni ikintu gikomeye, nuko twama hagufi cyane cyane bakabona ivyo turimwo kugira barabe ico bakibuze bakidufasha hamwe n'uburyo cyane cyane nk'uko ngomba kubakira izo nkwavu. Mukuri nasanze amayari menshi gose, rero ubwo buryo ntabwo bufise nanga kubesha. Hama ikindi naco twasaba amaformation
urumva ko mu mutwe hakomeye ntibaje bakirengere mama wanje ngo bafashe ukuboko oya hamigere rusaba n'amasoko nababariye ngomba ngwize izi makadamia basha hamwe umuntu wahagufi wese aroga makadamia atera muhiriyo nashaka gushimira bimwe bivuye ku mutima nyakubaha umukuru w'igihugu nukuri imbere ari abaga n'umugenzi w'abajene nivyo kuko arabitaho gose nashaka kumushimira gose ko atanga ivyiyumviro birashe ahubwo umuntu yobacicara kwirigara ryashe na muntu yobatumviriza iradiyo nukuri imbere arakora ibikora inka kandi n'ibintu atubarira byo kugwiza nk'izi nkwavu wicaye ahantu hamwe ukamara nk'iminota 10 uriko uravyiyumvira urabona yuko ari ibyo kandi harimwo amahera menshi ni menshi ahubwo ntagira n'uko angana ni ukuri imbere ahubwo Imana imuhezagire imuha inguvu zo kuza aratwigisha ibintu bituma dutera imbere twiteza imbere n'imiryango murakoze cyane